Ibihe vyiza kuri mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yacu ari nayo yanyu ya YouTube Shiramatsiko TV. None n'umwanya bigezweko biba biriko biragarukwako cane irya nino kuri igenekerezo rya gatandatu z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2026. Hari amakuru yihuta tugira ngo tubashikirize ku munsi w'ejo. Twaraye tubabwiye ibiriko birabera mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi, ibintu biteye ubwoba. Twababwiye ibijanye n'igiturire kiriko kiravugwa mu biro vy'umukuru w'igihugu, turababwira bamwe mu bategetsi bakomeye cane batanguye gupfungwa, abandi bagapfungurwa bivanye n'igiturire. Kuri ubu ngubu ni dosiye ikomeye cane yahejeje kwinjiramwo umukuru w'igihugu. Kuri ubu ngubu bamwe n'abandi benshi barafise ubwoba bukomeye cane ku bigiye gushika. Ni mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yageze ku biro vyiwe aravuga yuko abizi neza yuko hari abariko barakorera abami babiri. Ni dosiye irimwo ibihangange vy'abajenero bakomeye cane, biboneka yuko bahora bakora amanyanga akomeye cane mu biro vy'umukuru w'igihugu. Kuri ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ari we yafashe dosiye mu minwe. Kuri ubu ngubu bamwe n'abandi bakaba bafise ubwoba bwinshi cane ko bagiye kugirirwako ibintu bikomeye cane na Perezida Evariste Ndayishimiye bivanye nuko ari dosiye ikomeye cane. Tubibutse yuko vyatanguye ari umudandaza asanzwe agurisha ikawa mu isoko ry'ikinywabi, ni ukuvuga ko yayijabukana mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye aho bamaneko biwe bamubwiye yuko hoba hari abakora urwo rudandazwa, nibwo Perezida Evariste Ndayishimiye yabatumye kubaneka maze ashirwa abaguyeko. Kuri ubu ngubu dosiye ikaba yahinduye isura. Reka tugaruke ku bice bibiri vyasigaye ku matohoza twakoze ku munsi w'ejo. Nyine twarabahaye igice ca mbere n'ica kabiri. Ni inkuru twahaye titiri ivuga ati ijoro ribi mu biro vy'umukuru w'igihugu, Neva afashe ingingo giturumbuka. Ubaye utayumvirije wajya kuri iyi cano Shiramatsiko TV ukayirabako maze ugaheza ugakurikira ibyo twababwiye mu gice ca mbere. Ni inkuru itosoye neza kuko nyine twashize mu bice bine tugira ngo tugaruke ku gice ca gatatu ndetse n'icya kane ku bikomeye biriko birabera mu biro vy'umukuru w'igihugu. Reka twigarukire rero ku gice ca gatatu nk'uko nari mpejeje kubikubwira kuri iyi dosiye ikomeye cane ipfungishije bamwe mu bihangange bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu. Dosiye irimwo ibihangange bikomeye cane harimwo n'abajenerali mu biro bikuru vy'umukuru w'igihugu. Igice ca gatatu ku giturire mu biro vy'umukuru w'igihugu, Mwarabu amaze gutora ya mafaranga hamwe igihanga. Tubibutse yuko Mwarabu nyine ayo mafaranga yatoye arayo abategetsi bo mu biro by'umukuru w'igihugu bamutumaga kugira ngo barekuze umwe mudandaza w'ikawa yari yafashwe kugira nyine ngo arekurwe. Tubibutse yuko ku gice ca mbere uwo mudandaza yari yatanze igiturire c'imiliyoni 3,50,000 vy'amarundi. Ni ukuvuga ku gice ca kabiri, ni ukuvuga ko igice ca mbere yari yatanze 3,350,000. Ku gice ca kabiri abategetsi bamubwira yuko bitakunda ko bose batabonye ko, maze atanga yandi ashika 1,150,000 z'amarundi. Tubibutse yuko Mwarabu rero ariwe yari ariko arakina diru mu gutumwa n'abategetsi kuzana ayo mafaranga. Bukeye bwaho niho yaca aduga ibubanza Mwarabu kuraba Procureur amubwira ko atumwe n'umukuru w'igihugu kurekura wa mudandaza Nimbona William. No kuvuga ko nyine Mwarabu we yatumwe n'abategetsi kureba amafaranga y'abo bategetsi. Amafaranga akimara kuyabona baciye biga ikindi kintu bakora kugira ngo barekuze Nimbona William, kugira ngo bamurekuze. Ariko Procureur bamubwira yuko baza bamuhenda yuko ari umukuru w'igihugu yabatumye. Ariko ageze aho ibubanza Procureur yarakebye amubwira ko yari kuronka icanditse aho Mwarabu yaciye
atelefona Chief de Cabinet Civile amubwira ko procureur baravugana, aca yongera amuha Colonel Cyprien Ndabunganiye. Ni ukuvuga ko nyine Mwarabu agishika kwa procureur yarakebwe amubaza uko bimeze ko atacandikwa, maze uwo Mwarabu aca aha iyo procureur Colonel Cyprien Ndabunganiye, aca anamuha Chief de Cabinet Civile kugira ngo bavugane, ajejwe kugira bavugane. Baravugana na procureur kugira bemeze procureur ko ari umukuru w'igihugu yatumye Mwarabu. Procureur ahejeje kuvugana nabo yagirwa ko arekura Nimbona amaze kurekurwa, aba informateur w'umukuru w'igihugu barabimenye, baca babaza etanda w'umukuru w'igihugu Kome nahabakomeye ko azi ivy'iryo rekurwa. Uwo nawe yavuye abaza umukuru w'igihugu ko ari we yasavye ko Nimbona arekurwa. Umukuru w'igihugu yabiteye ivyatsi avuga ko azi yuko dosiye iri imbere y'ubutungane. Aho rero niho haca hamenyekana ko dosiye ya Nimbona William yabayemwo amanyanga adasanzwe, gushikaho hamenyekana ko Cabinet Civile General de Brigade Aloys Sindayihebura ari we ari hejuru yavyo. Aho rero babategetsi Cyprien na Cabinet Civile bumvise ko umukuru w'igihugu yabimenye akabibabaza, baciye barondera ukuntu babita kuri Mwarabu na Ndayishimiye Peniel, batuma tubite ku bakomisiyoneri babo, baca bafatisha Peniel baramupfungisha muri zone Rohero kw'igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2026, aho dosiye ya Peniel yaciye yakirwa na OPG yitwa Isaac. Tukiri hano tubanze tumenyeshe ko uwo munsi Peniel yafatiwe ko kw'igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2026 hari ku munsi wa gatandatu. Mu vyumvikana ko uwo munsi wari uwa weekend, nta muntu yemerewe gufashwa ku mutahe w'Inyamiramabi. Ntivyatevye uwari umushikiranganje w'ubutungane Artemo Katihabwa yaciye abimenyesha ko hari umunyagihugu yafashwe muri weekend, hama ntiyumvirizwa, ariko aramenya ko yafatishijwe n'abo bategetsi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Artemo Katihabwa yaciye abicisha kuri Procureur General de la République Rose Korerimana kumubariza kuri iryo pfungwa. Niho OPG Isaac yamwishura ko uwo muntu apfunzwe mu biro vy'umukuru w'igihugu. Procureur General de la République amaze kuvyumva yaciye atanga raporo ku mushikiranganje Artemo. Uwo nawe ntiyanyuzwe, yaciye yibariza Cabinet Civile. Uwo nawe yamubwiye n'akagaye kenshi ko bitamuraba kandi bimurengeye atosubira kubimubaza. Umunyagihugu Peniel kubera ko yari aterwa ubwoba ko apfunzwe n'umukuru w'igihugu, yaciye yemera kuriha za miliyoni 200 zimwe zaca iwe akaziha Mwarabu azishiriye abategetsi kugira ngo abone gukiza agatwe. Tubibutse yuko Peniel turiko turavuga muri iyi nkuru ndetse na Mwarabu bakoze nk'abakomisiyoneri bahuza abagiriwe icaha c'ikawa ndetse n'abategetsi, bagahuzwa nuko abo bakomisiyoneri nyine ari bo batumwa n'abategetsi kuzana amafaranga y'ibiturire. Peniel amaze kuriha izo miliyoni 200 byakunze ko arekurwa. Nyabona OPG Isaac yaciye amutegeka ko nawe amuha miliyoni 25 kugira ngo abone kurekurwa, dosiye ihagarare.
ayo mafaranga yaciye azanwa n'umukenyezi wa Peniel yitwa Ishimwe Aime Chelsea, ayazana mu modoka aca yatangira hagati mu gisagara ca Bujumbura hafi ya ambasade y'Abafaransa, aho hari kw'igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2026 nk'uko biboneka ku rupapuro twaronse mw'ibanga rwerekana ko ayo mafaranga ahejeje kuyariha. Aho niho hagarukiye igice ca gatatu. Mu gice ca kane turaba ukuntu Peniel yaciye arekurwa na wa mu OPG bene vyakurikiye kuko umukuru w'igihugu yaciye abimenya. Nkuko nyine ari ibiriko biravugwa muri amatohoza twakoze ku manyanga ndetse n'igiturire mu biro vy'umukuru w'igihugu igice ca kane. Mu nyuma rero OPG SAC yaciye arekura Peniel akimara kubona za miliyoni 25. Mu nyuma bamaneko umukuru w'igihugu nabwo baraciye babimenya ifatwa rya Peniel n'ipfungwa ryiwe, baca babimenyesha umukuru w'igihugu, nawe yaciye ategeka ujejwe iperereza hagati mu gihugu DDI General de Brigade de Police Domitien Niyonkuru ifatwa rya Mwarabu n'abavugwa bose muri iyo dosiye hakorwe amatohoza yihuta, aho Cabinet Civile General Aloys Sindayihebura bimenye ko Mwarabu agomba afatwe, yaciye amutwara kumunyegeza muhira iwe, baca baguma babeshera ko bamubuze. Ivyo rero vyari bimeze uko kuko vyavuye bimenyekana ko Cabinet Civile yari yaciye avugana na DDI kugira ngo yiteze utunyoni abo baronderwa ntibafatwe ngo bahave bamena ryabanga basangiye dosiye yibagirwe. Ico kibazo rero cagumye gikurikiranwa na bamwe ba maneko b'umukuru w'igihugu, niho yahavuye atanga itegeko ko baronderwa aho bari hose bagafatwa vyihuse. Aho rero Cabinet Civile General Aloys Sindayihebura yavuye asokorora Mwarabu aho yari yamunyegeje ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026, aca atwarwa gupfungwa mu iperereza aho ari gushika uno munsi. Ubu rero ivyo bihangange vy'abategetsi Cabinet Civile General de Brigade Aloys Sindayihebura, Colonel Cyprien Ndabunganiye bafadikanije na Alexandre Ngoragoze arongoye umugambi CNDD FDD mu ntara ya Bujumbura, bariko bakora ibishoboka byose kugira ngo Mwarabu arekurwe, iyo dosiye ihagarareho nyine ntibabandanye itohozwa kuko batinya ko amanyanga yose bakoze muri iyo dosiye amenyekana, uruhara rwabo rukaja ahabona. Aho rero biragoye gutahuraho iyo dosiye izobandaniriza, biragoye kandi kumenya ko umukuru w'igihugu azobireka aho nyene canke azorya umutima menyo agafata ingingo yo guhana ivyo bihangange vyamaze kugaragara muri ayo manyanga. Aha kandi biragoye gutahura ukuntu ubutungane buzokora canke abanyagihugu bomwizigira mu gihe abategetsi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu aribo bakora amanyanga nk'ayo yose. Ni mu gihe President Evariste Ndayishimiye yavuze yuko abategetsi bakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu, no kuvuga nyine mu biro vyiwe, aribo bariko barakora ibintu bitangaje, kandi akabona yuko harimwo abariko barakorera abami babiri, ngabo abategetsi bafukamye mu nda President Evariste Ndayishimiye, ngabo abategetsi batuma hafatwa ingingo ariko zikaba impfa gusa bivanye nuko ivyo Ndayishimiye ashaka sivyo bo bakora, bikorera ivyabo. Kuri ubu ngubu igiturire carabaye ndanse mu biro vy'umukuru w'igihugu, none nimwibaze ahasanzwe vyoba vyifashe gute mu gihe no mu biro vy'umukuru w'igihugu hari igiturire. President Evariste Ndayishimiye yama avuga yuko hari n'abashatse kumuha ko bamuha igiturire
ariko nanone agaca abura ico abakorera. None bano bo mu biro vy'umukuru w'igihugu bari mu biro vyiwe bo agiye kubakorera iki? Turaza kubabwira andi matohoza tubandanije gukora kuri iyi dosiye, tubabwire ukugene Mwarabu biriko biravugwa muri dosiye yiwe apfunzwemo nyine, tuze no kubabwira n'ibindi byinshi biriko biravugwa cane. Mu kandi kanya nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe fyondako kugira ngo uzurabana natwe. Ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.